Imbuga ngurukanabumenyi ni kimwe mu bituma umuntu abicamamare mu karere asanzwe abamwo ndetse no ku isi yose, akaba icamamare noneho bikamutunga bikamubesha umukire, agatunga umuryango ndetse n'abagenzi bivuye ku mbuga ngurukanabumenyi. Handagaruka kuri TikTok, YouTube n'izindi mbuga zigiye zitandukanye kumbure zisanzwe zimenyekanisha abasitari canke zikabatungisha. Reka ngaruke n'umuryango umwe wo mu Buganda waje kwibaruka umwana w'umuhungu, ndetse uwo mwana w'umuhungu aza kuba icamamare mu karere yasanzwe avukamwo ndetse no ku isi yose. Nuko mu mwaka w'ibihumbi 2013 niho umwe mu muryango uva mu gihugu ca Uganda canke mu Buganda baje kwibaruka umwana w'umuhungu, ndetse uwo mwana baza kumwita izina rya Tenge, ndetse uwo mwana aza kugaragara mu izina ryatumye abicamamare, aho yaje ku izina rya Tenge. Uwo mwana w'umuhungu wo mu gihugu cyo Buganda ndetse akaba amaze imyaka 11, ariko ucumva iryo zina rya Tenge akaba ari umustar, aho novuga ko ubu tuvugana isi nzima iryo zina banarizi. Nuko iki kiganiro canke kiyago mukaba mwagiteguriwe na jewe umusatirizi canke neri promoter kuva kuri Igozen TV. Ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2018 niho uyo mwana w'umuhungu azwi ku izina rya Tenge yaje gutangura noneho gukina comedy ndetse no gutamba yabicishije ku mbuga zitandukanye. Aha ndavuga nka rumwe mu rubuga kumbure rwatumye izina ryiwe riduga, arigo rubuga rwiwe rwa TikTok, aho no kubwira ko mu gihe gito cyane uyu mwana w'umuhungu Tenge yabaye umutiktokere wa mbere kumbure akwije aba followers benshi noneho mu gihe gito turavye imyaka afise naho yavukiye canke n'umuryango avukamwo. Ubu tuvugana rero Tenge akaba akwije aba followers imiliyoni 2 kuri TikTok, ndetse hariya anye ku rubuga rwiwe rwa Instagram akaba akwije aba followers ibihumbi 380 basanzwe bamukurikira ku myaka y'amavuko yiwe gusa imyaka 11. Imwe muri video ya mbere ya postinze kuri TikTok yiwe noneho mu gihe gito yarakwije imiliyoni 87 y'ama views, ndetse akaba ari intambo yatamvye aca ayipostinga ku rubuga rwiwe rwa TikTok, aho nkuko ndabikubwiye yakwije imiliyoni 87 y'ama views ndetse mu gihe gito cyane. Umwana w'umuhungu rero Tenge akomoka mu gihugu cy'u Buganda, aho no kubwira ko isura yiwe gusa yaje kugaragaramwo ugutwenza, aho iyi sura yiwe gusa ukiyibonye uhita twenga. Ibi bikakwerekana ko uyu mwana yaje kuba icamamare noneho uhereye mu gihugu cy'iwabo cy'u Buganda ndetse kugeza ku isi yose, aho n'abashushanyi canke abacafyi baje kumucapa ku bwishi, ndetse nabo bakaba barakurikiranye cyane bivuye kw'iyo sura ya Tenge bashushanije, ndetse bakanayipostinga ku mbuga zabo zitandukanye. Imbere yo kuba Tenge ari umukomedie akomeye cyane aciye ku mbuga ziwe za Instagram, TikTok kumbure n'izindi zitandukanye, Tenge yaje kugaragara ndetse n'umutamvyi akomeye cyane, aho Tenge ndetse imbere yo gupostinga comedy ziwe ndetse n'intambo ziwe zitandukanye ni n'umusportif akomeye cyane, aho ashobora gukora ibintu utomuha uravye imyaka afise. Bamwe bakavuga ati uyu mwana kabisa ngira ngo nta magufa yavukanye, ariko nta muntu aba hata magufa afise, noneho abakumburi ari ukoroha hariya anye no sportif kumbure bukabije burimwo. Reka nk'umusatirizi noneho aho nariko ndababwira uko Tenge aho igihugu aho avuka noneho n'abamukurikirana uko bangana noneho n'ubwamamare asanzwe afise. Reka tugaruke kuri uwo mwana noneho yaje kugaragara cyane ku rubuga rwa Facebook akoze ingurube akoresheje amapine. Wewe rero utaradufyondera handitse s'abone canke subscribe, bikore wihuse cyane. Ndakeka ko muri smartphone yawe ukoresha ururimi rw'Igifaransa dufyondera handitse s'abone hariya like canke jeme ntunavyibagire. Muri laptop yawe canke smartphone yawe ukoresha ururimi rw'Icyongereza araba handitse subscribe, kumbure ubikore cyane vyihuse kugira ngo hariya anye ntiwibagire gufyonda hajya ahantu haraga kengeri, kugira ngo nyimba dupostinze ikiganiro ubu wa mbere noneho kukibona.
hari anye ntibagira ko wowe ukoresha 1xbet nta kindi usabwa gusa atari ugukoresha code promo ya Sibo1. Sibo1 rero ucandika gute? Andika SIBO hanyuma kimwe. Hagati ya Sibo na kimwe ntutandukanya, ni Sibo Sibo1. Aho uzoca wironkera ibinoti byinshi uciye kuri 1xbet. Abamaze kuronka ibifakara vy'amafaranga baba bambwira ati eni pro canke musatirizi duhurire hahandi hari anye muri Matergo, mba mbe wa mbere noneho kuhicara. Hari anyenda kwibutsa ko hari anye muri Western Shop birahari amabati atanu y'ubwoko butandukanye ava mu bihugu bitandukanye. Hari anye sima ya Buseko, sima ya Simba irahari, shwagara, amaragi y'ubwoko butandukanye, inyundo, amafera beto, amatibe, amatiyo, amatore, byose birahari ku bwanyu. Ibikoresho byo gusudira birahari. Ni ku masanganzira noneho kujya Karusi canke kujya Muyinga. Urenganye ku magariri y'ababikira ukibona aha galeri nziza cyane yanditse ko Western Shop. Hari anye ugahita wigurira ibyo bikurikira noneho utarinze gufata itike uja muri ville. Ni mu gisagara ca Gitega. Umwana rero w'umuhungu yaje kwamamara cyane. Hari anye bakiyumvira ati eski creation yo gukora ingurube. Ugakora ingurube hariya anya bayangayanga bakabenzi abakora akabenzi ngira ngo ijya ngurube ujya mwana yakoze bayiciyemwe umupfungo. Iyi foto rero y'umwana yaje gukora ingurube akoresheje amapine y'imodokari yaje kwamamara cyane. Hariya anye creation cyangwa creativity ni kimwe mu bintu noneho gishobora kugira icamamara umuntu noneho, ndetse n'urubuga postinze ko iyo creativity yiwe ubwo rubuga bigarugahita noneho gwirira hit komeye cyane. Iyi foto rero ikaba ari imwe mu mafoto yagaragaye ku mbuga zitandukanye, ndabicisha kuri page ku mapage zitandukanye ya Facebook, aho uyu mwana kabisa agipostinga noneho iyi foto y'uwo mwana igipostingwa kuri platform zitandukanye noneho na cyane cyane ku rubuga rwa Facebook. Iyi foto yaje kudownloadingwa n'abatari bake cyangwa guteresharijwa n'abatari bake, noneho nabo bahita bayipostinga kuri Facebook yabo. Iyi foto iratrendinga kugeza yaho kabisa iyi foto nanje nk'umusatirizi nahise ndayifatiraho. Reka noneho ngaruke ndakubwira ati creativity ni kimwe noneho gituma umuntu abiki canke kiriya noneho kikamutungira umuryango n'abagenzi. Hariya n'abagenzi bagashikigo. Nawe kumburi usanzwe ubona ko wokora iki canke kiriya kugira ngo izina ryawe riduge gikore, hanyuma ubu twaroroherejwe aho imbuga ngurukana bumenyi ari zimwe mu bituma umuntu ashika aha canke hariya. Reka noneho ndakubwire ko turahari, umusatirizi arahari. Hariya anye ndagushimira Egid NDI CEO wa Igozen TV, nawe ubandanye ubikora kugira ngo hari anye tubandanye tuba update. Atari mwebwe ntaho twoshika ntaho twakwishikana, ariko muragerageza uko mwabikoze mukabaranya mubikora kugira ngo abadukurikirana canke abadufollowinga babandanye badukurikirana. Hari anye very soon turashikana aba subscribers 3,000. Dusigaje ababone hari anye ngira ngo nabandi bagiye ko ababone 20 canke 10 haciye akanya ntaraba. Reka noneho wewe ubandanye ubikora noneho ukabwira na mugenzi wati fyo ndahanditse sabone kuri Igozen TV. Hari anye ukababwira ati ntimwibagire n'agakengeri, commenter canke like mukabandanya mubikora. Ndahari rero nk'umusatirizi ndahari, ariko mba nkeneye iyo nkoze akantu nkaka kumutse ubu wa mbere noneho kutwandikira commenter kugira ngo menye ko wandabiye ibintu canke waturabiye ibintu. Hari anye mu gihe uba wanditse commenter nca mbona ko kabisa uba waturabiye exclusive kumbure tuba twagushiriye update kuri Igozen TV. Reka ndakubwira ati ndagukunda kandi nzokwamana nawe. Ciao ciao. Igozen TV, Igozen TV, we could cry. Oh.